harya abantu bose si abakunzi, hariho abavuga ati reka turindire rero turabe uko bigiye kugenda ingene bagiye kwitwara, ubu ntawubareza ahari, ariko ahubwo wewe novuga yuko mu gihe ubuze umuvyeyi wari ukwiye ahubwo kwigenza neza gusumba uko vyahora, ntuzoce uja mu ngeso mbi ngo ni kubera wamubuze, ahubwo bandanya umuhesha iteka imisi naho yoba yamaze imisi mike, werekane no muri sosiyete yuko yagiye yarakureze yaraguhaye indero. Bakunzi ba Action Vibes TV, ndabaramukije mwese aho muherereye, abari mu Burundi, abari muri Suède, abari muri Etats-Unis, abari mu Faransa, abari muri Dubai, mwebwe mwese mudukurikirana aho muri hose, ndabaramukije cane, ndabaha ikaze muri kino kiganiro. Hama kuri Action Vibes TV turavuga ati kazoza keza umuntu agategura ubu. Nico gituma iki kiganiro kiri mu bikurikirane bw'ibiganiro kazoza kiteka kubu keza. Reka rero sindabicisha amajambo kuri Action imvuga ijana n'ibikorwa, reka turafise umutumire agira tuyagire ko vyinshi kuri ivyo, reka ndabanze ndamusabe yidondore. Ndabaramukije cane bakunzi ba Action, nitwa Ange Bella Ishimwe, nkaba navukiye Mwaro, ariko ubunye nkaba mba i Bujumbura. Urakoze cane Bella. Hama nanje ni Chancelle, nkaba sanzwe ndumukuza kivi kuri Action, nkaba ndabahaye ikaze mwese muri kino kiganiro tugirane. Karibu Bella kuri Action. Murakoze cane. None Bella, tuvuze ati kazoza kiteka kubu keza, wewe wumva iki? Jewe uko ndavyumva, kazoza kiteka kubu keza, icambere kazoza keza ugategura ubu. Rero novuga kugira uzogire kazoza kiteka, ubanza kuba ufise iteka ubu, kazoza uragategura. Novuga yuko uba uri umuntu w'iteka, urategura ukiyumvira ati muri kazoza nzokora iki, hama kandi kugira kazogende neza utangura kwigenza neza ubu, kugira ngo muri kazoza kazogende neza kubera ugategura muri kubu. Bikuvuga yuko ushaka kuzoba umumama mwiza muri kazoza, ushaka kuzoba umupapa mwiza, ushaka kuzotunga umuryango neza, ndetse mu mabanga yose woba ujejwe utegerezwa kuvyitegurira ubu. Yego. None Bella, watubwiye ko uvuka i Mwaro, urafise abo muvukana cane? Yego, mvuka i Mwaro, ndifura mu muryango w'abana 6. Yego. None muhira wewe utunganya gute ibikorwa vyo muhira n'ivy'ishuri n'ivy'ubuzima busanzwe, canke ugira ivy'ishuri gusa? Kwanza ubunye novuga amashure narahejeje siniga, ariko nkiciga nkiri muto gushika n'ubu, ego icambere abavyeyi bari barambwiye yuko igikorwa ca mbere mfise ari kwiga, ariko ntivyaherera ngaho. Nshitse muhira narafasha ibikorwa abavyeyi, nkuko nakubwiye yuko ndifura, barambwiye yuko ari jewe ntegerezwa kuba responsable wabo batoya banje. Rero barambwira yuko mu gihe boba batari muhira, bagiye nko mu rubanza bikabagora ntibaze, ari jewe nzoba ndavye batoya banje. Rero baranyigisha ibikorwa nko guteka n'ibindi. Iyo mvuye kw'ishure nasubiyemwo narashobora gufasha abavyeyi ivyo bikorwa nyene vyo muhira, ari guteka, kuvoma n'ibindi. Urakoze. Turakunze kumva bavuga yuko twebwe urugwaruka rwacu turi Uburundi bw'ejo, donc nibaza yuko tubwirizwa gutegura kazoza, kubera nitwe kazoza k'Uburundi nkuko babivuga. None Bella, waje ino i Bujumbura ryari? Wazanywe n'iki? Okay. Jewe naje i Bujumbura début 2023,
nje kwiga universite. Yego. Okay. Muko kuntu nyene nariko ndavuga yuko turi Uburundi bw'ejo, hariho ngira abatabitahura bapfa uko bigenjeje, dufate batwawe n'abagenzi canke ndazi. Wewe uvyitwaramwo gute kugira uvuga ati naho noba mfise abagenzi ntegerezwa kugumana iteka kubera ndiko ndubaka akazoza kanje? Jewe uko ndavyitwaramwo navuze icambere yuko ndi imfura. Rero jewe kuva nkiri muto naribajije ko iki ndi imfura. Inyishu nihaye narabonye yuko kuba imfura icambere n'iteka. Iteka kubera ko batoya banje mfise baranyubaha, ndababwira ikintu bakagikurikiza, nanje naciye mvuga ati naciye niha ihangiro yuko noba icitegererezo cabo ca batoya banje. Rero nico gituma ca mvuga ati nogira abagenzi uko bomera kose, jewe nguma nibuka ihangiro nihaye, ntegerezwa kwigenza neza mu vyo nkora vyose. Bera, narumvise yuko hariho ikintu giherutse kugushikira muri iyo minsi yeze, wumva aho ushobora kukidusangiza ukagisangiza abakunzi ba Axe? Ikintu giheruka kunshikira cambabaje, ndetse arico kintu ca mbere kimeze kumbabaza mu buzima bwanje. Mperuka kubura umuvyeyi mama, nico kintu giheruka kunshikira kandi cambabaje. Turaguhojeje cane kuri Axe, Mukama aguhe kwihangana. None Gabera, umaze kubura uwo muvyeyi, hariyo abana benshi tubona babuze abavyeyi, baca baja mu ngeso mbi, bakaba imborerwa, bakaja mu busambanyi, ntibasubire kwitaho ibintu vyo muhira, ndetse bafise na batonya babo ntibasubire kubitaho, bakadendebukirwa. Wewe none wavyifashemwo gute? Wavyakiriye gute? Jewe muri ico gihe bigishika nivyo narababaye cane, ariko muri iyo minsi narababaye, ndabona yuko ubuzima bugiye kugora kuba ntafise mama kandi ndifura. Ariko inyuma yaho hari ijambo ryanje mu mutima ngo Yezu n'umuvyeyi w'imfuvyi. Rimaze kuza niryo ryagiye riramfasha no muri iryo rifasha. Ikibanza yari arimwo Yezu niwe yakigiyemwo. Yego, ngenda ndavyakira buke buke, nivyo birababaje ndavyumvira ndababara, ariko ndabona yuko nubwo atawuhari ico kibanza yakigiyemwo, ivyo nsaba ndabironka. Yego, niko novuga. Umukama abandanye agufasha, abandanye agukomeza. None umuvyeyi wawe wundi asigaye, papa wawe, hari ico yoba yarahinduye? Kuko nkuko navuze ko hariyo abana bahindura, hariyo n'umuvyeyi yoshobora kuba yoca ahinduka. Mbega kuri papa wawe bimeze gute? Uko vyamye niko bimeze ubu? Kuri papa ahubwo novuga ati ndamushimiye, ahari Imana imuhezagire. Uko yarari siko yagumye, ariko ahubwo yahindutse neza. Ubunye atuba hafi gusumba ubwa mbere mama akihari. Novuga aradufasha bisumbirije uko vyari bimeze. Ahubwo novuga ati Imana imuhezagire, imuhe kurambana natwe. Hama abo bana baca bagendera mu ngeso mbi, babuze abavyeyi, naho yoba ari umwana mukuru, naho yoba ari uwanyuma, abo baca bagenda mu ngeso mbi kubera ashikiwe n'iki mu buzima, kubera abuze umuvyeyi, uyu wobahanura iki? Impanuro nobaha nuko iyo ubuze umuvyeyi, wotahura yuko responsabilité umuvyeyi yari afise zica ziza kuri wewe. Rero oriye yuko witwara nabi uja mu ngeso mbi, ahubwo nico gihe wari ukwiye kubona yuko hari ikintu cahindutse, ubwirizwa gufata izo responsabilité ukigenza neza, ndetse n'imbere y'abantu. Kuko novuga harya abantu bose si abakunzi, hari abavuga ati reka turindire rero turabe uko bigiye kugenda, ingene bagiye kwitwara, ubu ntawubareza ahari. Ariko ahubwo wewe novuga yuko mu gihe ubuze umuvyeyi wari ukwiye ahubwo kwigenza neza gusumba uko vyahora.
ntuzoce uja mu ngeso mbi ngo ni kubera wamubuze, ahubwo bandanya umuhesha iteka imisi naho yoba yamaze imisi mike, werekane no muri sosiyete yuko yagiye yarakureze yaraguhaye indero. Umutumire wacu Bella arahejeje kutwereka ingene kazoza k'iteka ari keza k'ubunye, kubera yuko bivanye n'ivyamushikiye yari gushobora kugenda mw'ibi yinya canke mw'ibi, mugabo twabonye yuko ivyo ukora ubuhunya arivyo bitegura kazoza kawe. None Bella watubwiye ko ubino amashuri wayigiye ino, amashuri yarakoroheye, bimeze gute? Ego navuze yuko mbino ava mu Kanyosha, amashure navuga ko yanyoroheye kubera yuko kuva ndayatangura gushika aho ndayagejeje sinigeze ndubura, navuga ko yanyoroheye. Ego muri vyose n'ibikoresho nivyo narabironka, mu majambo make navuga amashure yaranyoroheye. None wohanura iki abantu hari abantu barambirwa? Nanje igihe twariko turazuribuka ko nakubwiye yuko narambiwe. None n'igiki wohanura abantu nka twebwe canke n'abandi? Hariho abajene badukurikirana kuri Axe benshi, haragera igihe ukumva urarambiwe canke ukananirwa, hama ntugire izo nguvu zo kumva wogira iyindi courage yo gusubira gushiramwo umwete. Ni igiki wohanura abantu barambirwa? Jewe ico nobahanura ica mbere nuko nobatera intege, umaze kurambirwa niyo novuga ati niyo mvo yo kunanirwa, kuko kw'ishure narabibonye ata mwete ufise urashobora kuba uciye ubwenge mugabo kubera ata mwete washizemwo uca usanga birakunaniye. Rero nobahanura yuko nivyo birashobora kukurambira bivanye biva kuri vyinshi no ku kuntu hariho abantu usanga bafata nk'amabisi, ugasanga uragiye urafashe bisi uratonze umurongo ukavuga ati ibi bintu vy'amashure wapi. Ego rero ndavuga ati kugira n'ubundi ikintu ciza kugira ngo ugishikeko n'ubundi utegerezwa kuruha. Rero novuga ati ahubwo oya ntimurambirwe, mushiremwo umwete. Ego kuko amashuri ico nabonye ushizemwo umwete nico kintu novuga gikuru, ushizemwo umwete nta kintu gituma unanirwa. Nico kintu nobatera intege cane, ntimurambirwe mubandanye mwiga, naho wodubura rimwe ntuce ucika intege, usubireyo uwundi mwaka ndazi yuko urabitora. Urakoze cane Bella kuri izo encouragement uduhaye, hama watubwiye ko uherutse guheza, none uyu mwanya wahejeje ukora iki? Ni igiki wiyokupamwo kugira utegure kazoza kawe? Ubayeho gute mw'iyi misi? Bon, muri ino misi niho nkiheza, nta kwezi kurahera mpejeje kugira rapport de stage. Novuga yuko muri ino misi ndiko ndiyumvira nta projet nokora, ariko biracari mu vyiyumviro, ntaco ndiko ndakora muri uno mwanya. Oya no kuba uvyiyumvira ni vyiza, kubera hariyo uwundi yoca aja ngaho ati nahejeje ntagire ico atangura kwiyumvira kugira ategure kazoza keza, akabitegura mw'uyu mwanya. Ndagushimiye cane, ariko kandi turiko turaza wambwiye yuko hari ahantu uri mu kuja, naho nyene nagira ndagusabe ubabwire abakunzi ba Axe. Yego ndetse si no kubabwira gusa ahubwo n'abakunzi ba Axe ndabatumiye. Karibu cane, ni mu nzwiza le 22 juillet, nzogenda mw'ikambi yateguwe n'umuhari w'abaskuti n'abagide, groupe Unité Saint Maurice ikorera mu Kanyosha deuxième Gemire. Novuga ati ni ibintu biba biryoshe mw'ikambi, tuharonkera inyigisho nyinshi, turaryoherwa. Ego ibintu biba biryoshe, ahubwo karibu cane n'abandi boba interesse. Ego urakoze cane kudutumira, turabifurije kuzogira ibihe vyiza, ndazi muhakura inyigisho zibategurira ako kazoza nyene turiko turavuga. Ego imbere yuko turangira
turangiza nashaka usubire udufashe guhanura aba bakobwa cane cane boba bagendera mu ngeso mbi kubera babuze ibi n'ibi, yabuze umuvyeyi canke yashikiwe n'indi ngorane itandukanye kugira ashobore kubaho kubu keza kugira ategure kazoza kiteka. Impanuro nobaha cane cane nk'abajene, abakobwa ndetse n'abahungu, mu gihe ushikiwe n'ikibazo ukaca uja mu ngeso mbi uba ugize nabi cane kubera uba wongeye ibibazo mu bindi. Nobahanura yuko mu gihe ivyo bishitse nimba ari ukubura umuvyeyi canke ibindi bibazo, ahubwo ikintu nobahanura iyo ushikiwe n'ikibazo nuko wosenga hama Imana ikaguha kwakira ico kibazo kigushikiye, hama ukiyumvira bivanye n'ico kibazo wagize, par exemple nko kubura umuvyeyi, ukavuga ati none umuvyeyi yari afitiye akamaro akahe, yakora kugira ngo dushobore gufungura. Uri umujene rero nkaha uri imfura canke aho uri hose ukavuga ati reka nanje ngerageze singume nicaye, umva niho uba ugeze gukanura ukabona ico wokora kugira ngo kazoza kawe kazobe keza. Ego niko nobivuga. Ndashimiye cane umutumire wacu Bella ahejeje kutwereka vyinshi ukungene twotegura kazoza keza mu kubaho kubu keza, kwihanganira ibidushikira mu buzima. Hari ibintu vyinshi bidushikira, ibibabaje, tukamenya ingene twovyitwaramwo ntibiduce intege, tugerageze ingene twovyuka kugira ntibihave bitwicira kazoza kacu. Ndagushimiye cane, karibu n'uwundi musi. Bakunzi ba Action Vibes TV, iteka ryanje, iteka ryawe, iteka ryacu, kwemera kuvyara ubuzima. Ndabashimiye cane mwese mwadukurikiranye muri kino kiganiro, ndabibutsa kuguma mukurikirana ibiganiro bica kuri Action yacu ibiganiro vyinshi. Nongera ntumirira umuntu wese yoshaka kumbera umutumire muri uyu mugwi w'iki kiganiro kazoza kiteka kubu keza, ko yondondera kuri numero 77 905 449. Mubandanye mu partage ama video, mubandanye mugira like, mubandanye mugira s'abonner. Ndabashimiye mwese, murakoze.